ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu ni ku igenekerezo rya 21 ruheshi umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazoboneka ikirere kimwe ibicu vyinshi mu ntara ya Kirundo, Ikaruzi, Igitega, Imwaro hamwe no mu ntara ya Bururi. Ahasigaye hakazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Ngozi, mu Kayanza, Igitega hamwe n'Imwaro aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 13. Ku muhingamo naho hitezwe yuko azorangwa ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara ya Muyinga, mu Kayanza, Muramvya, Ibujumbura hamwe n'Imwaro. Ahasigaye hakazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba hashushe gusumba handi ku muhingamo azoba ari mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo vyaho bizoba bigera kuri °C 31. Ejo mu gatondo hategekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 7 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 2 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.